Amahoro y'Imana abane namwe, amahoro y'Imana abane namwe, turabakunda gose cyane. Muhezagirwe kandi mwongere murindwe. Imana ibahe umugisha kandi Imana yongere ibahezagire. Ntabwo ngomba guteba muri iyi minsi, ntabwo ngomba guteba je ngaho ntabwo ngomba guteba ngaho je ntabwo usigaye ngomba guteba ngaho nta n'impamvu ngomba guteba. No, nta n'impamvu je ngomba guteba ariko ngomba kubabwira akantu gato ka business. Ngomba kubabwira gato mu bintu bya business gatoya. Uko je sinkunda gukoresha kwandika cyane. Burya je iyo ndiko nandika kenshi nta nubwo ndaba jewe. Nkarungikako. Iyo mvuze rimwe na rimwe gato ngira ngo birumvikana gusumbya kwandika. Ariko ikintu kiragoye kubabwira kugira ngo sindabarambye ngo ndabatebere. Ni ikintu kijyanye no gukoresha amafaranga. Kurondera amahera. Nivyo ngomba kubabwira, kurondera amahera. Sinzi ko mu nyumva kurondera amahera nivyo ndiko ndababwira. Kano kantu kanyuzemo gatoya, hari abantu je b'abarundi cyane ngaho nkuze kubona cyane mumbonera kure cyane mumbonera kure nizo zikunda gusakuza rimwe na rimwe mumbonera kure ngaho rimwe na rimwe. Ngende kuri BBC mutukana wakajojuwe wakigoryewe ngenda imbuga hariho n'abantu bantuka sanga hano mumbonera kure n'abari mu babatukanye. We uraza hano ugatukana ugenda hari uratukana n'ubuntu se uramutuka navuga iwe uratukana. Gende hano ndabigishe uburyo mushobora gukora and ugafinding money. Amafaranga. Reka mbahe akarorero kagufiya. Aka ka musumeno urya musumeno nkunda kuvuga. Musumeno naje ninde yamenyekanye bwa mbere? Nigiye yamenyekanye bwa mbere. So cyane my job ico nagize focus ivy'uwanje nivyo abapasiteri. Igikorwa cyane cya pasiteri naragihejeje. Naho mwese mashaka mukaunduka mukagenda naragihejeje igikorwa cy'abapasiteri naragihejeje. Igikorwa cy'abapasiteri naragihejeje. I done. Naragihejeje igikorwa cy'abapasiteri. Uyu munsi mu mategeko urumva bayivuga hose byaraheze. Naho turacisha muri ibintu tuganira bisanzwe. Naho tuje kuri musumeno niko bana yo mpagero ushobora kumumenyekanisha. Naramumenyekanishije. Muzi gituma ni kubera ko nabonye n'ibindi bihugu bamenyekanisha abantu bana yuko badafise ibintu birenze bakamenyekana. Musumeno ntabwo bifise ibintu birenze. Kujya kuganira je muvuga akamvuga dusubizana byatuma bamwe muraba ibi musubira muraba ariko arimwo ateramenyekana. Musumeno ubwo mwamuzi ko muri maze ko namuremeye murabizi nega byari 400 nimba atari amajana cyangwa 500 naramuremeye. Muzi ko namurangiye abantu bagomba gupromote igihugu bakamana n'amafaranga. Arabizi ntabwo bihari arabizi. She knows. Mugabe ntabwo naje ngahane yemerere ndiko nafashe umuntu no muga muri inbox. Aramamaza bamuha amahera. Musumeno wari kurakarabaye n'uburofa ukarabaye na karofa nivyo. Mugabe impamvu narakunze uburyo kitwara kari n'ubusaze mugabo ubusaze bwatuma karonka amahera. That's why bamwe muri mige mutukana bitwinjije. Nubu karabizi ko arigira bimwe tugonganira ngaho muri my inbox karabizi tukagonganira ivyo nakunze je mba ntabe kunze kintu kimera na kanke n'ibintu kagize ukuntu rero ushobora kuzanira uburofa. Ikindi gusanda gahanura kirinde ibintu by'ubunye politike ngo bikononere cyane guko hajya kari kabana n'abantu gatuka. Hajya hanu kari kabana n'abantu gatuka. Urindi bya politike cyane. Kamusumeno. Kuko ivy'abanye politike barabizenanye. Kamusumeno niko byinjiramo. Ariko niko babwira uburyo twakagagire ku yindi level.
uyu munsi hari igihe ndirinda gusubizanya nako cyane kuko mbona ko ariko kazanamo ibintu byo kwamamaza ibisigaye ni ibyakosa naguma nsubizanya nako mwe murabona yuko buri kazaguma kantaginga kampamagara buri kanya uwo mwanya ntawungira ngaho hebo sister nyandikira muri telefone coge namvuze na wa muntu agomba ubufasha ubukoze nyandikira muri telefone wa muntu ndakubone hariya kugira ngo ngere ntanze message ya wa muntu agomba ubufasha wabukoze ucumenya we mvuze ngaho uze kunyandikira kugira ngo mbone ya message so ndayisoma hariya nze kubitangaza aho ngaho aze kubona ujya muntu wabukoze kuko kano kajya ndiko ndosigahaga icyo ya ibibwana bifukuye byaraheze iprofete byaraheze ibibwa byaraheze akazi kwanje karaheze na so ishoro ngo bakubabwira hano navuze ngo yirinde bya politiki mwebwe muraza gusanga gutukana ariko hari inzira je muramwe mukoresha yashobora kuvamo amafaranga kuko bamwe munatukana murakenya bamwe mutukana murakenya reka mbahakarorero kamusumeno karimo turabizi byo kabone kamusumeno karabizi turazana kamusumeno reka mbahakarorero wowe urashobora kuza jewe nanditse ibintu ukambwira ngo urumva ngo wewe nguri kirofa ngo ntuzi kwandika neza ugatwenga uzi ko atakaza gafadika ufise bro andika muri inbox sivuze ngo nyandikire sindabivuze simbakeneye mugari ko nabigisha umutwe burya ugiye muri inbox ukabona ibyo nanditse nabi wowe ukagenda ukabikosora aho nihenze ukakosora hanyuma mu nyuma ugaca wandika muri inbox ukanyandika uti bro hano hantu wihenze ukabikosora rimwe cyangwa kabiri wibaza ko nakure kuko nyine mbonye ko uri umuntu w'umuhanga habura n'amadolari 230 nagutama ufise impano yo gusoma ufise impano yo kwandika haguhita n'ijya mpano yawe uzi yo gusoma no kwandika ngo uyimbwire uyisiguriremo uyivyazemo umusaruro uri mu ntwenga kasi wamwe muri mwenda baraba nkavuga ko mutagira ubwenge wo nimba bikurimo kwandika no gusoma neza bye ujya muntu bamwigira bke kuti hari kintu ngomba ko tuvuga jewe hano ndazigene bandika bakatisha uko ubikoze rimwe ujya muntu akabipostinga bakabona birakunzwe kabiri ku buntu akabipostinga bakabona birakunzwe ujya muntu ntiyakurengagiza asuwabwe munyabwenge kwandika je nazi kwandika zikwandika utazi kubibyaza mu musaruro ngo n'ubwenge n'ubujuju nibyo ndabesha hari genda babantu nkumva nagatwenga ukuntu kandi hari ikindi nimaga ntavyo bagiye umengana navyanditse basha ngenda ko umengana wifusa ahubwo navyanditse hano ariko ntacyo reka mandaza kandi nkumeze akavuga ko mu mutwe ngaha birandi hanyuma ikindi iyo uje ngaha kumbuka wowe uraza umbwira ngo urumva ngo ukimamanda ngo arimwo ngo arondera ngo ama views ngo abakuremo amafaranga ngo urumva shanga amafaranga ngo nayabura ngo nta kandi kazo ofise ngo akura ngo amafaranga ngo kuma views izi Facebook nta mafaranga zitanga ariko zibaye ziyatanga bro wowe ufise telefone iPhone smartphone uzi ko birimo amahera urafise ibitekerezo byo gutanga ukore nawe amavideo ibintu byawe birabwe views zironke amafaranga yinjira iyo telefone utunze ni yiki urimo zuka urimo birondera ubu views urimo twonga ngo urimo birondera ubu views ngo bishakamwe amahera we nuko amafaranga utagomba wewe telefone uri nayo vuga yuko wabuze ibyo uvuga nero ngumbaze ko je naryamye ndavyuka ntangura kuvuga ibintu ubwo nyene barabibonye urazi imyaka namaze kuri imihanda
ari abantu babiri cyangwa batatu bahari. Mugabo impamvu wowe uvuga ni kubera mu mutwe utugurutse, ufise telefone genda ukore nk'ibi nkora, mugabo ukora ivy'iwawe wifata amavideo bizogenda birarabwa bukebwa nuko wamaze kumenyekana twavutse twaramenyekanye. Kuba ufise telefone ukaza uvuga ngo bagomba ama views bagomba amahera, ufise telefone ukagira no mu mutwe wowe nabo ntubikuzemwo amafaranga, uri injiji wasanga ngo waritse, wasanga ngo uri n'ubwenge. Okay, ibyo bitihwe wowe uraza kuririmba no kuvuza gitari, mu gihe uzi kuririmba no kuvuza gitari uza ngaho tukana wewe uri kijojo nta bwenge ugira, urabize nta gitari ugira mugabo uzi kuririmba. Murakoze kubera ko udashobora kuza ngaha ukanyandikira cyangwa kwandikira uwundi muntu, ntimuce munyandikira ubu ntimuce munyandikira kubera ko ndabivuze, ukandikira umuntu cyangwa ukanyandikira bro gende ni impano yo kuririmba, mugabo ndabuze gitari maybe ndabuze n'akabafure, ubizi ko atabyukora cyane kuko abantu bafite ibintu byinshi bakora ntabwo baza hano batukana bongera basekuza. Okay, nanjye nkabyumvira cyangwa nk'udumira akabyumvira tukaguterera igitari kuko uzi kuririmba no kuvuza gitari, cugana muri ville, genda muri bisi, genda mu isoko, urondera kantu zeya urondere agasahana agasafuriya ugashire hamwe baze barashiramo udushikana, uririmba ucuranga nta kintu uri kurakora, ucuranga ururimbe bashiraho amajana buriya amajana 3 amajana 4 bro, uzogenda ugrowinga buke gusumba gusakuza ngaha uzi gitari no kuririmba. Wowe urazi kwandika ukompoza indirimbo, umuntu yaririmbye nabi yakomboje bibi wakijya ngo nikize kwandika ngo cyanditse nabi ngo je ndamurusha, urabize kumurusha, murondere umwandika indirimbo ya mbere nayikunda akabana abantu barayikunze, ni ya kabiri ku buntu bwa mbere, ku buntu niko navuga, utidoga nk'impano yawe uyimugaragariza, wandika indirimbo ya mbere indirimbo ya kabiri nabo nazikunze urabe ko no kuya gatatu atazokurondera. None se franga buri kurinzitse wowe uri kijuju wowe ntabwe ngo ugira we jewe uyu mubona nga okay ntacho izi telefone dufise za iPhone za smartphone, zino telefone muri zo hari application nyinshi, hariyo je wangira igikoko, hariyo je wangira umuntu, hariyo je wangira nambari imenga nga, hariyo cyo zi wangira ikintu ugomba. Ivyo byose urabikora abantu babiraba kweditinga amafilime muri zo za telefone za smartphone, abafise smartphone abafise za Samsung ziga nini birakora. Wowe urufise ngaho byonyine tu uri n'impano yo gukora ibintu runaka, ubonye umwana ari n'impano yo gukora ibintu runaka, genda mu kamere wige ngene babi editinga, wige ngene babikora, bazomubona buke bukagira abantu bamushima bamuhamagara. Utunge phone ibirimo byose ubire n'ubwenge bukumenya ngene ukoresha telefone. Izi mbuga nyinshi hari mbuga ziri hanza Instagram zirariha, za YouTube zirariha, za TikTok umenga ngaho zirariha, nukora ibintu bizima amafaranga uzonaro, ukora ibintu bitandukanye ubugene butandukanye, imuza gusakuza mutukana tacho muri ko muri mari. Wewe impano runaka genda kurusha, okay umurushiki maybe warize je narize naragere kaminuza, we ntabwo wiza ubona akoze ibintu atari byiza, genda wumukosura. Warize mu wa mbere mu wa kabiri mu gatatu urarangiza muri kaminuza nakazugira,
uzi ko umwana wa mugenzi wawe w'umubanyi wawe yamajya ku ishuri atonda buri gihe, mwegera umubwire uti je narize narahejeje, woshobora kumpa agafanta umwana wawe mufaki ziratete kuronka amafaranga, it is not hard. Kuronka amafaranga ntabwo bigora, problème abantu babuze mu mutwe, kuza kw'amaburige mu musakuza wewe hari igihe ndaba umwana bato you know hari ndaba gutukana byo nkavuga n'ubu yiziki niyaho impano ugira wewe irimo ikubyariza mu musaruro. Urashobora kumubwira uwo muntu umwana wawe mufashe ndamwigishe ibiharuro nzi ibindi nzi, akaguha gato namba ruduhumbi 10 nimba ari 20 bukebuka, hari igihe nabazohura n'undi muntu akavuga ati je nafise umuntu mwiza yigishije umwana wanje amigishiriza muhira, nabazoguhamagara guhamagara. That is how abantu baronka amafaranga. That is how abantu baronka amafaranga. Ariko uza gutukana ibintu bitwa ivy'ubwenge buke, kandi buri gihe ariko amagusosega fasha ibi. Reka je mbaha akarorero gatoya. Hariho abakobwa tugeze gukundana ngaho ntarubaka, abakobwa twakundanye hari ibitekerezo nabahaye, murakoze cyane, hari ibitekerezo nabahaye ngaho baravyanga, kandi byari ibitekerezo bizima. Twarakundana n'abakobwa muri ico gihe ntarubaka, turimo dukundana ukabona jaraje sheri ndaguma amafaranga yo kuja gukoresha imishatsi, sheri ndaguma amafaranga yo kuza gukoresha inzara muri saro, sheri nta mafaranga ugiye gukoresha hano nayiki nayiki no mafaranga ngurumva ngo ningoreko je ngomba gusaza ngomba gusa neza. Ndababwira nti umvira iso, genda ushaka umuntu azi gukora inzara, ushaka umuntu akwigisha gukora imishatsi canke umuntu uzi. Jewe ndaguha amafaranga ugenda ugura amamashini yose ukeneye yo gusiga inzara, bya birungo basiga inzara, ndaguha amafaranga yose ukeneye ugenda ugure bya bintu bakoresha umushatsi ukuntu ugomba. Wewe wari uvyifitiye anye mafaranga yo ku ruhande, uzoyasaba uyakoresha ivyifana nta gusohoka n'utundi tuntu twose ugomba. Mugapana yuko burindwi ngo ugomba kuja muri salo uko gusipendinga amafaranga kurangiza ngo uri n'ubwenge. Umuntu yagufashije muri ico kintu, karande mahero bufise ku ruhande, mbwa ngo baryoherwa barimo bagiye ngo muri salo ibihumbi 215 30. Mugabo guze ivyo bintu nimba ari ivy'amajana 2 nimba ari ibihumbi 101 uzomera n'umwaka uri musevinga amafaranga menshi. Ikindi hariho abakobwa uzosanga aho bariko bahabwa amafaranga n'abahungu, ugasanga kiguma gisesagura gisohoka. Nimba umuhungu aguhaye nk'ibihumbi 500 canke nk'umuriyoni canke amajana 2 canke amajana 3, ibi navyigishije abakobwa twakundanye incuro nyinshi baratinda baranakisha. Genda kuri posta kopeke utange karanga muntu yawe bya bihumbi 300 amajana 5 ngaho baguhaye, ugenda ubicumitemo ukuremo 10 canke 50 ushire ku mufuko ayandi uyagumizeho. Benshi mu bakobwa muhabwa amafaranga menshi, mbwa ntabwo muzi kuyagera. Burya abakobwa baronka amafaranga menshi gusumbya abahungu. Buri muhungu wese agombye kumyemera ko amusigira ihera, buri muhungu wese agombye kumyemera ko amusigira ihera. Iga impuzu mu telefone gusa ngomba gusa neza, use neza mu mufuko ugaragara, urangiza gusa neza. Munuza imakamba hariho byinshi nkunda gufasha, nta mpamvu nta mpamvu nirirwa hano nza ngo nirirwe ndabivuga ngaho, kuko je ntandukanye na Kidakiro Eric Nyando. Ntabwo shoka je fasha umuntu ngo ze ngambivuge nafashije uyu eheraba, nta muntu ugera ushobora guha mainite ngo cifutura mbibereke. I'm a big man. Amint. Shofa turambereke ngo nafashije umuntu amint. I'm a big man. Nje birateye. Hari gihe rimwe namwe n'abantu bahezagiwe mukabaza ngo waye bahezagiwe gute byagenze gute, hari ibyo bakorera behind y'amarido mwe mutazi.
je ndagenda hariya imakamba benshi barabizi imakamba arazi ko ni bake you know ni bake imakamba batanze ndagenda nkaraba umuntu akene nkamugurura impene mugabo agomba amase nkamubwira nti iyi mpene nimara kuvyara umwana wa mbere w'iyi mpene wowe uzowuma hanyuma ino mpene uyisigarane urya mwana wa mbere w'impene avutse arawumpa nkaca ndawufashisha uyundi ndagenda umuntu nkavuga nti wenda kugura iyi ngurube ni kinyana nzogufasha kuguha ibyo kurya vy'ino ngurube mugabo ivyana bizovuka ngaho wowe uzosigarana kimwe na mama wavyo ibindi ubimpe niko genda ndafasha umwe uwundi adafise kurya ngombye kubifotora ngo mbibereke ngaho mwasaga bose banyandwa ibirirwa biyemera ngo nafashije babara abantu bato me ntamwishe nabironga mu nje mbereka runaka namahaye ingurube runaka namahaye ihene no way ivyo ni ivy'abana baciritse abantu bato umugisha ndawuhabwa mugasi ndawuhabwa kubera ko narinze kwiyerekana mu maso y'uwanyu ivyo nkora ni jewe mugabo ko ariko ngenda fashe buri kintu cyose umenye uburyo ugenda ugifasha ugenda ugikoramwo ugenda wungura abandi ugenda wiyungura hari n'abantu byo bashobora kunyandikira ngo Jeff singa 500 bino 500 ndabikoresha byabuze n'icyo abikoza kubera bino mvuga ntamubwira ikintu ashobora kuyakoresha kikava mu musaruro none ngende fotora cyo ndabereka ngo runaka ngo namufashije 500 ngo yunguka ya ndayifotora ndabereke bimarike just please before yuko utumunwa before yuko utamajambo before yuko utukana hakaba hari impano runaka ufite iyo mpano yivyaza mu musaruro anything ntabwo mvuze bibi oya ariko vyiza iyo mpano yivyaza mu musaruro nimba ari gutamba bikore ico ugomba gikora hariho umuntu ejo yancitse ngomba gufasha turabizi cyane hari umuntu ejo yancitse ngomba gufasha no mugabo nabonye ejo bundi arimo afurira amabarabara i Bujumbura namubonye kuri Mashariki TV nibaza Mashariki TV yarimwo akora amabarabara yarimwo agendera asuka ivu n'umusenyi mu mabarabara mugabo yaranteye ikigongo just uza bamuza azompuze nawe gero umuntu akwiye gushigikirwa umuntu akwiye gushigikirwa asa ndakunda abantu nkabarya bavuga bati yewe ndi ni impano kandi no mpano naco ndiko ndayikuza mu mugandi ko ndayikora naho umuntu akuriraho umugisha impano yawe ukayigaragaza ivyo ufise ukabiga nimba ufise umunwa wanje nk'uyu umunwa ukaba wumva uti genda ushobora kuvuga bino bintu bikumvikwa genda wasame niyo mpano Imana yaguhaye ntuzobura n'umuntu aguhamagara aguhe n'ikiraka ntuzobura n'umwe uwo munwa wawe nyene ugira kuba ufise impano runaka ukaryama ugasinzira ukayisinzirirako ngo ni impano ngira impano gira impano atakanirikira kwinziriza iyo ni impano ki impano imeze gute okay so ndarangije rero hano Imana ibaho umugisha ndahejeje mabiwizi turaza gusubira hanyuma okay bro ndaza kukwandikira ngaho kandabe kabasha hano hari umuntu bitwa Nambari Tesha Kambewa bazije kikabasha Kambewa mbajije numero reka naziguhe hano ndabe ewe Kambewa ndaziguhaye meka ndaziguhaye Kambewa ndaziguhaye Kambewa naziguhaye muri inbox naziguhaye nakwandikisha zo gucunyandikiraho ndaza kubona izina naribonye naziguhaye okay so nuko Imana ibaho umugisha ndabakunda gusa cyane mabi okay twaza gusubira hanyuma murakoze thank you murakoze